Ndabaramukije mwese bene data nkunda aho muri hose, amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane n'umwe wese. Muri kumwe na Françoise Habonayo, nsubiye guha icubahiro Imana data wa twese kuko biyihimbaye ko twongera tukaganira ku ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Haleluya, mutabazi wacu Yesu, ndagushimiye, ndagukengurukiye. Ni wowe Mana wenyene, nta wundi ariho, nta n'uwundi azoza. Mwami Yesu, ngushimiye kuri uyu munsi mwiza wongeye kuduha ngo tuganire na bene data ku ijambo ryawe. Ngwaye kaze Mwami Yesu, mpwemu wawe mwiza adukoresha iby'ubutwari muri kano kanya. Wihishurire abantu bawe, uvuge natwe tukumve nyakubahwa. Utugirire neza muri byose mu izina ryawe ryera Yesu. Amen. Haleluya. Uyu munsi ngomba dusangire ijambo ry'Imana riri mu gitabo ca Yesaya. Igitabo ca Yesaya ni igice ca 57. Haleluya. Turahera hariya ku murongo wa 5. Wa 15 bambe. Imana nihabwe icubahiro. Haleluya. Umutwe w'amajambo uvuga ngo Imana ibana n'ufise umutima umenetse. Kuko uku ari kwimwe iri hejuru isumba byose ivuze. Iba ahatazoshira, izina ryayo nuwera. Iti mba hejuru ahantu hera, kandi mbana n'ufise umutima umenetse wicisha bugufi, kugira ngo mpembure imitima y'abicisha bugufi, mpembure n'abafise imitima imenetse. Kuko ntotongana ibihe byose, kandi sinokwama ndatse, kuko imitima n'ubugingo naremye vyodendebukirwa imbere yanje. Icaha cawe c'ukwifuza inyungu mbi nico catumye nshavura, ndamukubita, ndihisha, ndashavura. Yamara ashishikara gukikamira mu nzira ikundwa n'umutima wiwe. Inzira ziwe narazibonye, kandi nzomukiza, nzomurongora, nzoheruka kumwirurana n'abamuborogera. Imana ishimwe. Ni jewe ndema ishimwe riva mu minwa. Amahoro, amahoro abe kuwuri kure no kuwuri hafi. Nanje nzomukiza, niko Uhoraho avuze. Ariko abanyakibi bameze nk'ikiyaga gisuriranya, kuko badashobora guhwekera, kidashobora guhwekera, kandi amazi yaco azikurura isuri n'imyanda. Nta mahoro ku munyabyaha, niko Imana yanje ivuze. Amen. Haleluya. Imana ishimwe bene data ku bw'aya majambo. Ni amajambo akomeye, ni amajambo Yesaya yahishuriwe, yavugishijwe n'Imana. Ni amajambo yakoze ku gihe ca Yesaya, kandi ni amajambo akora no ku gihe ca twebwe n'ubu. Imana nihabwe icubahiro. Haleluya. Jambo ry'Imana ryavuze ngo Uhoraho ngo aba hejuru yo. Ngo ariko kandi ngo akongera akabana n'uyo wese afise umutima umenetse, umutima uciye bugufi. Imana ishimwe. Yaba yabiye kure gusa ngo ntitumubone byaba bigoye, ariko none ngo abana n'uyo wese afise umutima uciye bugufi. Imana nishimwe. Uhoraho abana nawe, Uhoraho abana nanje, bivanye n'uko umutima wanje umeze, bivanye n'uko umutima wawe umeze imbere yayo. Uhoraho Imana ashimwe, kandi atazigwe cane. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo
ngo hariya ku murongo wa 15 ngo kugira ngo mpembure imitima y'abaciye bugufi, mpembure n'abafise imitima imenetse. Igituma umwami Yesu Kristo aba aza kubana natwe niki? Kugira ngo ahembure. Umuntu ahembura umuntu ageze kure, umuntu yihebye, umuntu yumva nyene yuko akeneye ubutabazi bwihuta. Imana ishimwe, Imana ihora yitaba, kandi tuzi ngo Imana nticegwa. Imana ihabwa icubahiro kuri wewe wese wumva ushaka uhoraho Imana, umutima wawe wihebye mu buryo bumwe no mu bundi. Nagomba ndakubwire mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ngo Data wo mwijuru, akazi kiwe canke igikorwa ciwe canke devoir yiwe nukumpembura, nukuguhembura, nukugutabara, nukuntabara, nugutabara mwene data wese ahagaze ariko aramuririra. Ariko kandi ngo umuntu afise umutima uciye bugufi. Guca bugufi niki? Guca bugufi nukwiyambura icubahiro cawe wari ufise, ukemera ukisiga ubusa, ukemera ugasa nkaho umega ntaco ufise imbere y'Imana. Kandi nanone umuntu atoca bugufi imbere y'Imana, mbega yoba abaye iki? Imana ko irengeye bose, Imana irengeye bose. Imana nta muntu n'umwe yoyinanahaza hejuru. N'uwabigerageje wese yaciye akwitwa hasi, asubizwa hasi. Nico gituma rero wewe nanje twifuza Imana ko yotugirira neza. Ico dusabwa no kwicisha bugufi, umuntu akemera icaha ciwe. Kwicisha bugufi hanini ni ukwemera icaha, kuko umuntu aticisha bugufi yamabona yuko umenga abandi bose nibo bafise ibyaha kiretsewe, yamabona umenga abandi bose nibo bari mu makosa kiretsewe. Ariko hari umuririmbi yanyohe yavuze ngo ni jewe gusa, ngo ni jewe bikwiye ko nsengerwa. Rero nshuti yanje, nuje imbere y'Imana usenga, atura ibyaha byawe imbere y'Uhoraho, atura ubwibone bwawe, wature kudaca bugufi kwawe, wature kwirarira kwawe, wature gutunga intoka abandi, wature uvuga uti Imana ibi byose ni jewe, nije nabiteye, mbabarira. Amaraso ya Yesu akuboneke ko, amaraso ya Yesu aboneke ko. Uko niko guca bugufi. Data rero nabona uciye bugufi ukemera ibyaha byawe, arakugirira neza. Haleluya. Kuko ijambo ryiwe ryavuze ngo kugira ngo ahembure abafise imitima imenetse. Udafise umutima umenetse yo guhembura gute? Uguma wirarira, ufise umutima wirarira umeze nk'ibuye yo guhembura gute? Oya, Data avuze ngo ahembura afise imitima imenetse. Imana ishimwe. Ngo kuko ntotongana ibihe byose, kandi sinokwama ndatse, ngo kuko imitima n'ubugingo naremye yodende bukigwa imbere yanje. Uhoraho ntiyokwama aratse beneda. Oya, Uhoraho ntiyifuza kwama aratse, Uhoraho ntiyifuza kwama dushavuriye, Uhoraho ntiyifuza kwama ariko araduteza ibyago. Okaye, umwami Imana akora ivyo kugira ngo bikunde uhindukire mpindukire, kugira ngo umuntu bikunde yimenye uko ari. Imana ishimwe, kandi Imana ihabwa icubahiro. Inshuti y'umusaraba, mwene data nkunda, Imana Data isobanukiwe ibyo mu mutima wawe, isobanukiwe inama ziri muri wewe, isobanukiwe inama ziri muri jewe, isobanukiwe bya bindi byose umutima w'umuntu wiyumvira ukagabira. Ariko kandi ngo niyibishira ku munzane, ikamenya ibikwiye n'ibibereye. Ariko dufise ivyizigiro ku Mana Data. Haleluya. Umwami wacu Yesu aradukunda, umwami wacu Yesu aratubabaye, umwami wacu Yesu niwe mutabazi wacu, niwe Mana yacu. Icubahiro nikimugarukeko. Numuvyeyi adukunda, numuvyeyi atubabaye, numuvyeyi atwitwararika. Numuvyeyi. Igituma rero Imana yentervena mu bintu byose nukugira ngo
atanga impore ku mpande zose. Umwami atanga impore mu bugingo bwanje, atanga impore mu bana banje, atanga impore hariya na hariya na hariya. Umwami atanga impore. Haleluya. Umwami atanga impore. Iyo bavuze ati imitima yadendebukiwe, ati sinokwama ndatse kuko imitima yabo naremye yoshongera imbere y'Imana, yomererwa nabi, ntiyokwamatse uhoraho. Ariko iyo bishitse akaraka, hariho ico abashaka kuri wowe, hari ico bashaka kuri jewe, hari ico abashaka kuri mwene data wundi. Igituma umwami Imana ashavura, akareka inzuzi zigasenderanya, akareka inkota ikinjira, akareka. Igituma areka suko abashaka kugira nabi, ahubwo bashaka ko umuntu yikebuka akiraba ati mbega ndi hehe, ndi mu biki. Yesu nahabwa icubahiro. Aravuga ngo sinokwama ndatse kuko abantu bomererwa nabi. Ndashima Imana yo mwijuru. Imana yo mwijuru izi bibona ikavuga ati rekaye intambara ntiyoba igihe kirekire, ibi bintu ntibyomara iminsi myinshi, kubera yuko abantu bomererwa nabi bikomeye. Imana n'umuvyeyi beneda, Imana n'umuvyeyi kandi n'urukundo, iratwitwararitse. Ariko Satani we wavuga ngo ngo reka ndabe, ngo reka turabe, ngo buhoho rero, ngo reka ngo harageze, ngo reka turabe. Yesu nashimwe, Yesu ntameze uko. Oya, Yesu avuga ati hamwe notevye gutabara abantu bomererwa nabi. Mu gihe Satani we wavuga ngo reka bibandanye, ngo reka. Yesu nahabwa icubahiro. Yesu n'umwami, Yesu n'umutabazi. Abamwegamika ku mutima bose agenda bagirira neza. Data nahabwa icubahiro. Hariya ku murongo wa 17 haravuga ngo icaha ciwe c'ukwifuza inyungu mbi nico catumye nshavura, ndamukubita ndihisha, ndashavura. Yamara ashishikara no gukikamira mu nzira ikundwa n'umutima wiwe. Kristo Yesu adutabare, Kristo Yesu adufashe, Kristo Yesu atugirire neza. Tubonye ijambo rikomeye cyane ngo icaha ciwe co kwifuza inyungu mbi ngo nico catumye ngo jewe uhoraho ngo ndamukubita, ngo hanyuma ndihisha, ngo ariko ashishikara gukurikira inzira ikundwa n'umutima wiwe. Murindi jambo ashishikara gukurikira inzira yo kugomba gushigikira ibyo ashaka gushikako kubw'inyungu mbi ziwe. Ijambo ry'Imana rivuze ngo umuntu nka mwenuyo Imana ibisoma nk'icaha kibi kibishe, kuko ijambo ry'Imana rivuze ngo icaha ciwe co kwifuza inyungu mbi. Mwene data mukunzi wanje, umviriza ahantu Satani afitiye urufunguruzo kandi ariko arafata abantu benshi cyane. Abantu benshi bifuza inyungu mbi, abantu benshi bifuza inyungu ziciye mu nzira zitarizo, abantu benshi barondera inzira z'amanyanga kugira ngo bashobore kumentena inyungu zabo. Ariko ijambo ry'Imana rivuze ngo iki? Icaha mwene ico uhoraho ntashaka kucihanganira. Uhoraho ngo yaramukubise, sinzi uwo Yesaya ariko aravuga, sinzi uyu muntu uwo ari we, ariko ngo yaramukubise ngo hanyuma uhoraho arihisha. Bene data, uhoraho arakubita kandi akihisha. Ibyago biratera ahantu wewe ukayoberwa ko ari Imana yabikoze. Kenshi twama turiko turavuga ngo ni Satani, ngo Satani yateye, ngo Satani yateye hehe? Mbese Satani yadufise ko ububasha ki? Ekaye. Ariko Imana iravuga ati ni jewe nabikoze kandi narihishije. Imana irashobora gutuma umuntu ububi bwo mu mutima we bugaragara bukaja habona, kugira ngo Imana nayiserure n'abandi bose bafise umugambi mubi ibakubitire hamwe. Mwene data nshuti y'umusaraba, nirabe nawe wirabe kugira ngo inkota y'Imana iveho. Uce bugufi nande nce bugufi. Haleluya.
muntu wese inshuti yanje niyirabe, urabe inyungu ufise muri ivyo bintu uriko urakurikiramwo, urabe igituma inyungu mbi ni iri jambo Yesaya 57 hano ku murongo wa 17 ngo icaha ciwe c'ukwifuza inyungu mbi nico catumye nshavura ndamukubita. Ukuboko kw'Imana kurahari, ukuboko kw'Imana kurahari, ukuboko kw'Imana kurahari. Ariko kandi ico nkundira Yesu nuko wewe ntakubita kugukubita kugira ngo akwice, agukubita kwa kundi ukubita umwana kugira ngo yihanure. Ariko tubonye ijambo ribabaje ngo ariko wewe ngo ashishikarira inzira ikundwa n'umutima wewe. Bene da, si vyiza gushishikarira inzira itari nziza, ahubwo ubonye ko iyo nzira iri kwiragana hatariho uca ukikama ukayivamwo, ukarondera ingene ubivamwo, ukarondera ingene usokora muri iyo nzira, kuko nuyibandanya hepfo hari ikinogo kandi ntuvayo. Ariko ndakugira inama mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo uyivemwo iyo nzira, yivamwo inzira ijana mu nyungu mbi, inzira itariyo, inzira idashimwa n'Uhoraho Imana. Usanga Uhoraho yagutangiriye, kandi Uhoraho yagutangiriye nta handi urenganira. Ndashima Imana iza yentervena mu gihe gikwiriye, Imana izitabara mu gihe gikwiriye. Imana isobanukiwe byose kandi ifise ububasha muri byose. Imana nta kinanira, ico ishaka cose mw'ijoro no mw'isi iragikora. Kandi Imana ifise abakozi bayo benshi cane. Abakozi b'Imana ni benshi, abo yaremye bose, ivyo yaremye byose bikorera Imana mu gihe Imana ishakiye. Imana ishimwe. Ku murongo wa 18 ngo inzira ziwe narazibonye kandi nzomukiza, nzomurongora, nzoheruka kumwirurana n'abamuborogera. Imana ishimwe. Ngo inzira ziwe narazibonye, ngo narazibonye, ngo nzomwirurana n'abamuborogera. Umve mwene data, wowe usengera igikorwa c'Imana, wowe usengera abakozi b'Imana, wowe usengera umugeni wa Kristo ahari hose, Imana iguhezagire. Haleluya, Imana iguhezagire. Wowe wumva amakuru ugafata umwanya ukaja imbere y'Imana, wowe ufata umwanya bikagutuntuza ukagenda imbere y'Imana ugasenga. Haleluya, dusenga Imana yumva. Umuriro Imana izowuzimya, intambara Imana izoyihagarika. Niwasenga ninasenga, niwaboroga Imana izokumva. Kandi Imana ishimwe. Iri jambo ryo muri Yesaya avuga ngo nzoheruka kumugirira neza, ngo kandi nzomuhezagirana n'abamuborogera. Yesu nahabwa icubahiro. Dufise akazi bene data nshuti z'umusaraba, umuntu wese yamenye Imana. Inzira dufise cyangwa igikorwa dufise niki? Senga. Senga, umwami Yesu Kristo arumva kandi aratabara. Inzira Yesu afise uko abigenza, Yesu afise uko bimeze. N'umucamanza mwiza atagabitanya namba, kandi agirira neza abamwizigira bose uko bangana. Murongo w'19 ngo ni jewe ndema ishimwe riva mu minwa. Amahoro abe kuri wewe, abe kuwuri kure no kuwuri hafi. Nanje nzomukiza, ni Uhoraho avuze. Imana ishimwe. Amahoro abe kuwuri kure no kuwuri hafi. Nanje nzomukiza. Uhoraho nahabwa icubahiro. Ariko abanyakibi bameze nk'ikiyaga gisuburiranya, kuko kidashobora guhwekera, kandi amazi yaco azikurura isuri n'imyanda. Ngo abanyakibi bo bameze nk'ikiyaga gisuriranya,
kidashobora guhwekera. Abanyakibi bameze nk'ikiyaga gisuriranya. Yewe wa muntu w'Imana wihaye gukora ibibi, ukiha kuvuga nabi, ukiha gukora ibintu bibi, Imana iravuze ngo iki? Ngo umeze nk'ikiyaga ngo gisuriranya. Ikiyaga gifata ibicafu byo munsi kikabiterera hejuru, kigafata ibicafu kikabiterera hejuru. Ukaronka uburonkeyeho umwanya wo kuvuga ibyo ushaka byose, wo gutuka abantu b'Imana no gukora uko wumva uvyumva, nk'isuri isuriranya izana imicafu yose ishira hejuru. Ariko nguyo n'umunyakibi, uyo n'umuntu w'umunyakibi. Mu gihe abandi bantu b'Imana ngo baborogera Imana bagasenga ati nyabuna wa Mana we tabara, gira imbabazi Yesu tabara, mwami gira imbabazi. Ariko ku rundi ruhande abandi ngo awa turabibonye, awa ntitwababwiye, awa. Umve wewe uri umunyakibi, ni naco gituma uvuga gutyo. Ariko abantu b'Imana bariko basenga Imana, ugutabara kw'Imana nikwaza ngo hazoba amahoro kuri we uri hafi nawe uri kure. Haleluya. Imana izotabara kandi ni iby'ukuri, kuko umwami n'umuvyeyi azotabara. Ariko abatabaranye n'abasenga bazogirirwa neza, bazogirirwa amahoro. Ariko abanyakibi bobo nta n'umugabane bazobironkamwo, kuko abanyakibi bo ico basabwa no kugaruka kuri Yesu Kristo, ico basaba no kwizera Imana, ico basabwa no kwihana bagasenga, ico basabwa no guca bugufi bakarondera Imana no mu nyonga z'Imana. Haleluya. Yesu nashimwe. Inshuti z'umusaraba, uru rugendo turimwo n'urugendo rutoroshe, n'urugendo dufise abasi b'umusaraba, ni Satani n'abakozi biwe. Ariko naho biruko biragoye, ariko tuzorengana kandi tuzoshika. Imana ishimwe, Imana ishimwe kandi habwa icubahiro. Turi mu ntambara, kandi iyi ntambara ntizorangira, kuko isi yose iri mu ntambara. Iki kirahava ikindi kikaza. Ico bisabwa wewe muntu w'Imana nugukomera, ugahagarara muri Kristo Yesu, ugahagarara mu Mana, ugahagarara ushikamye. Haleluya. Hagarara ushikamye, kubera yuko umugwanizi ukurega uwundega ntaburi ibyo arega, kuko turi mu ntege nke, ntaburi ibyo arega. Ariko iyo tugiye imbere y'Imana tugapfukama tukihana, tugirirwa neza n'Imana. Ariko abanyabyaha bo, abatazi Imana, bashishikara kumera nk'isuri isuriranya. Ngo ntitwababwiye, ngo hehe, ngo bimeze gutya, ngo Imana itabare. Uri mu ruhande rwohe? Uri mu ruhande rw'abantu b'Imana? Senga. Uri mu ruhande rw'abanyabyaha? Bandanye kumera nk'isuri isuriranya. Ariko ico novuga nuko Yesu akunda abantu bose. Abanyabyaha Yesu arabakunda, aragomba ko bagaruka ku Mana. Kandi ku Mana akarero dufise ni Kristo Yesu ataneshwa. Akarero dufise ntitufise abantu ngo tubarabireko, ngo udahaba uvuga ngo ngo ntubona ngo nagawe ko yarameze uku nuko none ko bimeze uku. Oya, dufise Imana. Haleluya. Dufise Imana n'ijambo ry'Imana, kandi umwe wese uko izina ryiwe riri azohagarara imbere y'Imana. Ariko ico novuga kandi nomvuga nuko Uhoraho Imana ari rukundo, ngo abana n'ufise umutima uciye bugufi, abana n'umutima n'umuntu afise umutima umurondera. Ariko niba Satani yaragushutse akaguhenda mu mwanya umwe, ugaca mu nzira ikundwa n'umutima wawe, mu nzira yo kurondera amaronko, mu nzira yo gushaka ivyicubahiro, mu nzira yo gushaka vya bindi utarashikako, mu nzira yo guca mu nzira itariyo, umve ndakubwire, imisi yose uzoca mu nzira itariyo, kandi witiririrwa Imana, witirirwa kuba kijije wamenye Yesu, ukuboko kw'Imana niko muzohura konyene. Ijambo ry'Imana ryavuze ati ndarabakubise kandi nubazobakubita,
kuko intego y'uhoraho Imana nuko agomba kujya umwungera akubita intama inka igiye kona akayikubita ayigarura. Niko ukuboko kw'Imana kumeze. N'ubu Yesu aracakora, n'izi saha aracakora. Haleluya. Kuko turi abana b'Imana kandi turi intama zo mu ruhongore rwiwe. Araturagiye data kandi aturagira mu buryo bwiza. Imana ishimwe. Araturagira ataha ahantu waciye ahatariho garuka. Tukagaruka Yesu akatugirira neza. Imana ishimwe mwene data, uri mwirinde canke uri mu kibazo uko kimeze kose. Nari nkuzaniye inkuru. Mwami Yesu Kristo yavuze ngo Yesu aratabara, Yesu arumva, ngo ntiyokwama n'uburake iminsi yose, ngo kubera yuko abantu yaremye bodende bukigwa bakamererwa nabi. Yesu ntiyobigumiza uko kuko abantu bomererwa nabi. Rero Yesu araje gutabara. Imana nihabwa icubahiro. Mana data wa twese usumba byose, ndagushimiye. Uri umwami mwiza, uri umwami ukomeye, uri umwami uhambaye. Ndagushimiye ku ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe ryaravugutiwe. Ijambo ryawe Yesu nigikoresha ukaremesha imitima yacu. Ijambo ryawe Yesu nigikoresha ukatwereka aho twahuvye. Ijambo ryawe Yesu Kristo nigikoresha ukatwereka abo turibo. Turagushimiye, turagukengurukiye kuri ku rugamba. Turagushimiye kuri Imana yacu. Turagushimiye kuri umukunzi wacu. Turagushimiye kuri data wa twese ahoraho. Turagushimiye uhoraho we. Mwami Imana, habwa icubahiro, shigwa hejuru. Urakoze Yesu ku rukundo rwawe n'imbabazi zawe. Urakoze Yesu ngo abakuborohogera uzobagirira neza. Urakoze Yesu, urakoze Yesu, urakoze Yesu. Urakoze kuri Imana. Urakoze Mwami. Urakoze ku bantu bawe. Uzigame ubwoko bwawe, uzigame ishengero ryawe, uzigame umugeni wawe mu izina rya Yesu. Ibi vyariko aracamwe Mwami Yesu Kristo, umutabara umugwandi umuneshereze. Ngushimiye ko wumva kandi wishura. Icubahiro inganje biwe gwawe mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Nimero za telefone ni +46 768 0065 46. Kandi ishene turiko ni ishene Habonayo. Uhoraho Imana aduhana umugisha namwe. Amena.